Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kuri mwese. Kandi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umunezero kuri jewe ko Imana yangiriye ubuntu mu munsi wayo nkaba ndiho, kandi ikaba yemeye yuko ushobora guhagarara mu ngoro yitirirwa izina ryayo ngo mvuge ijambo ryayo. N'ubuntu bw'Imana gusa, kandi namwe nibaza yuko namwe ko munezerewe muriho mukaba muri hano mu ngoro yitirirwa izina ry'Imana. Rero ku mazina kumbure ku bashitsi, nitwa André Théophile Minoni, ndi umukristu asanzwe yinjirira ngaha nyene mu Kigobe. Rero tugiye gusangira amajambo afise urufatiro ruvuga ngo mbega ndikorera umusaraba wanje mu gukurikira. Tuja kuvuga amajambo menshi, ariko iri uje kurifata uze kwibaza ko wikorera umusaraba wawe mu gukurikira Yesu Kristo. Hanyuma wibaze wongere wiyishure. Niwiyishura uraza kumva ico muhemu w'Imana akubarira uje kugikora. Rero mu gutangura nagomba kugaruka gatoyi ku nyigisho twari tumazemwo imisi ngaha ku misi ya gatanu, aho twari turongowe n'umurongozi Barakamfitiye Leopold. Yaratwigishije cyane inyigisho zari zifatiye ku bwiza bw'abana b'Imana. Ubwiza bw'abana b'Imana ubwo nibwo Imana yari yaratoranirije abantu bayo imbere yuko icyaha kibaho. Imana yashaka yuko abantu bayo babaho bejejwe atacaha kiriho. Mugabo kuva umwana w'umuntu amaze gucumura, Adamu na Eva bagacumura, ibintu vyaciye bihinduka bifata iyindi ntera. Nkuko twabibonye, ingeso z'abantu zagumye zigenda zononekara cyane gose. Uko abantu bakomeje kugwira, niko ivyaha vyakomeje kugwira. Ariko ivyo sivyo Imana yagomba. Ni naco gituma Imana ihamagarira abantu bayo, ishengero ryayo, kuba abera nk'uko nayo ari yera. Ni muri iyo ntumbero y'urukundo rw'Imana, umugambi w'Imana, kugira ngo umuntu imushire mu mugambi yari imufitiye kuva kera isi itararemwa. Nicyo cyatumye Imana yemera gutanga umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo uwumwemeye wese ntazopfe rubi, ariko aronke ubugingo budashira, aronke ubugingo bwejejwe muri Yesu Kristo. Rero nk'uko tubibona mu gice cya mbere cya Petero, usomye hajya muri igice cya mbere cya Petero 14:19, turabibona yuko ijambo ry'Imana iduhamagarira kuba abera nk'uko nayo ari yera. Rero muri ivyo bisaba yuko abana b'Imana, abakristo, abamaze kwemera Yesu Kristo, imisi yose bahamagarirwa kubaho ubuzima bwejejwe. Muri ivyo rero hariho ivyo abana b'Imana basaba kwirinda. Ni kwirinda ibiboreza, kumera nk'abana bato biciye mu kumvira. Yesu yarabivuze ati, uwutameze nk'umwana muto ntazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Rero birasaba yuko umuntu wese yakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe yemera guhinduka cyane mu mutima, agahinduka muri kamere yiwe. Muri we hakaba umuntu mushasha, umuntu wa kera agapfa. Muri ivyo rero
abana b'Imana turasabwa kwirinda kwifuza kwacu kwa kera, turasabwa kwirinda ivya kameremere, ivyo twifuza kera tutaramenya Yesu Kristo. Kandi ivyo mu kugira ivyo muri uko kwirinda bisaba yuko umwana w'Imana abaho azi neza yuko Imana yacu ica urubanza rukwiriye kandi izogerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ivyo rero umwana w'umuntu akabaho abizi ko umuntu wese azoronka ingero ihwanye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri ngaha mw'isi. Ngarutse rero ku rufatiro aho ruvuga yuko ngo mbega ndikorera umusaraba wanje mu gukurikira Yesu. Aha umuntu yokwibaza ati mbega ko uru rufatiro rugarutse kandi tumaze iminsi mu ndwi ya Pasika aho twaronse inyigisho nyinshi zivuga cyane yuko Yesu yabirangije. Twararonse inyigisho nyinshi muri ubwo burya zerekana ukuntu Yesu byose yabirangije ku musaraba, kandi nivyo ku musaraba Yesu yarabirangije. Ku musaraba niho yabirangirije vyose. Mugabo umwana w'umuntu arafise uruhara rwiwe kugira ngo ashobore guca mu nzira Yesu yaduciriye. Abongereza nibo bavuga ngo nta bintu vya gusa bibaho. Nivyo agakiza twarakaronse ku buntu, kuko umwana w'umuntu ntaco yari gukora cotumye kubwiwe yironkera agakiza. Uko nukuri 100%. Mugabo uwaronse agakiza hariho ivyo asabwa, hariho intambwe asabwa gutera mu buzima bwiwe. Usanga rero kugira ngo umuntu ashobore gukurikira Yesu hariho ibintu aba yambaye bijanye na kameremere yiwe ategerezwa kwiyambura vyose, kuko inzira ya Yesu, inzira ija mwijuru ni inzira ifunganye. Uwambaye ivyo vyose, uwambaye ubucafu, uwambaye ivyaha, inzigo, kameremere, uwo ntibikunda yuko iyo nzira Yesu yaduciriye ashobora kwicamwo, ntibikunda na buhoro buhoro. Nico gituma rero umwana w'umuntu ahamagarirwa guhinduka gose, ahamagarirwa guhinduka. Muri uko guhinduka hakaba harimwo kwikorera umusaraba. Ayo majambo ni Yesu nyene yayavuze yuko ukeneye kumukurikira yiyanka akikorera umusaraba wiwe akamukurikira. Alo, turi kumwe ga yemu? Ana majambo aremeye kwikorera umusaraba n'amajambo aremeye, ariko umusaraba uduha uburenganzira bwo kuba abana b'Imana. Yesu yarawikoreye rimwe rizima ararangiza vyose. Mugabo Yesu arabwira abemeye kumukurikira yuko bategerezwa kwiyanka bakikorera umusaraba wabo ku munsi uko bukeye bakamukurikira. Kwiyanka kameremere itubwira kwikunda, ariko Yesu avuze ngo ukeneye kumukurikira yiyanke. Hanyuma yagiye kwiyanka yikorere umusaraba wiwe, amaze kuwikorera hanyuma amukwirikire. Mu by'ukuri igihe Yesu yavuga amajambo muri icyo gihe bavuze kwikorera umusaraba, byasigura
ugupfa mu buryo buboneka. Bavuze ko kuko wari umugenzo wari ujanye n'ibihano vy'abaroma, bavuze yuko umuntu yikorera umusaraba wiwe yacamenya yuko ivyiwe birangiye ko agiye kubabazwa kuri uwo musaraba nyene. Yesu rero iyo niyo mvugo yakoresheje, kandi abivuga azi neza yuko agiye gucungura abamwemeye bose, agiye gucungura abantu bamwizeye, bizeye ijambo ry'Imana. Reka twaze tubisome ngaha muri Matayo 16 turahera ku murongo wa 24. Matayo 16 duhere ku murongo wa 24. Nizera ko mwese mwamaze kuhashika. Turasoma havuga ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Buno Yesu abwira abigishwa biwe ati, umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorere umusaraba wiwe ankwirikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuzoheba ubugingo bwiwe kubwanje azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose ahevye ubugingo bwiwe? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohava aza afise ubwiza bwa se, azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Amen. Aya majambo rero ni Yesu yayivugiye ubwiwe, ariko abwira abigishwa hamwe n'abandi bantu bose bari bemeye kumwumviriza. Rero ababwira ayo majambo ahanyene ku murongo wa 24. Turabona aya majambo avuga kumukurikira, ariko akaba n'ijambo rivuga kwiyanka, akaba n'ijambo rivuga kwikorera umusaraba wiwe. Aya n'amajambo mu vy'ukuri ku mwana w'umuntu, nkuko nari nabivuze, n'amajambo aremeye. Kwiyanka biragoye ko umuntu yokwiyanka. Kwikorera umusaraba ni urupfu, biragoye. Kandi uyu musaraba usomye ahandi muri Luka, ibi babivuga yuko kandi nivyo ari igikorwa ca misi yose. Rero Yesu ariko arigisha kuri aya majambo mu kubabwira ibi, yariko ababwira neza yuko uwemeye gukurikira Yesu hariho ahantu abategerezwa gupfa. Ategerezwa gupfa muri kameremere. Umuntu wa kera ategerezwa gupfa. Aha niho iri jambo ryo kuvuga yuko yokwiyanka akikorera umusaraba wiwe nico bisigura. Ategerezwa kwiyanka kubera yuko kameremere yacu irafise ivyo ikunda. Umuntu arafise uko ameze. Isi tubamwo hariho ivyo abantu bakunda. Ukacusanga ivyo vyose rero birakwega umuntu, bigakwega n'uwamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Mugabo rero Yesu niho yaciye babwira aya majambo akoresheje ijambo ryo gupfa, kugira ngo umuntu wese avyumve neza yuko
hariho ingeso za kameremere zitegerezwa gupfa muri we. Ni ukuvuga ngo uwo wese yoba avuga yuko Yesu yabirangije hanyuma akavuga ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe atahindutse mu muntu wiwe wa kera, aba ariko aribesha. Utegerezwa kwemera gupfa ku ngeso zawe mbi, utegerezwa kwemera gupfa kuri kameremere, ugahinduka rwose ukaba umuntu mushasha. Udusomye mu Bagalati 2:19-20 batubwira ngo ivyagezwe vyanteye gupfa ku vyagezwe ngo mbeho ku Mana, nabambanywe na Kristo, ngo ariko si jewe ndiho, yamara ni Kristo muri jewe. Paulo abantu yavuga ngo ivyo nkora vyose mu mubiri ndabikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura, ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Uwo ni Paulo. Ni ukuvuga ngo yari yaramaze gutegera neza rwose yuko kubaho muri Yesu bisaba yuko umuntu ahinduka, umuntu atabaho ku nyungu ziwe, ariko abaho araba inyungu z'uwamupfiriye, araba inyungu uwamupfiriye ico ashaka. Iki rero nico Yesu yise yuko ukeneye kumukurikira wese yemera kwikorera umusaraba wiwe. Nukwemera ukababara, nukwemera yuko bijya bintu ushaka, bimwe umubiri ushaka, bijya ijisho rishaka cyangwa amatwi ashaka, ariko bitajanye n'ijambo ry'Imana, aho urabibwira ati kuri ivyo jewe narapfuye, ivyo sindavyumva, umunsi nkivyumva, ivyo sinkibibona. Uvuga ati jewe ndaramirije, ndaba imbere yanje gusa, ndaba Yesu Kristo, ndaba ivyo yanyemereye, ndaba ivyo yanteguriye, ndaba ubwiza bwo mu ijuru. Ivyo akaba ari byo birongora umwana w'Imana. Murumva rero yuko abakristo twese duhamagarirwa kubaho tutiganza, ariko tuganzwa n'uwaducunguye, n'uwadukunze akatwigura, Yesu Kristo, n'uwemeye kudupfira ngo ntidupfishe ubusa ubuntu twagiriwe muri Yesu Kristo. Ntitwemere kubugura inyungu z'akanya gatoyi ziriho uno munsi, ariko ejo uziravye ntusubire kuzibona. Dusomye reka tuhasome icete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, icete ca kabiri Timoteyo wa mbere icete ca kabiri guhera kuri 11 gushika kuri 12 havuga ngo, Timoteyo wa kabiri kigabane ca kabiri turahera ku murongo wa 11, havuga ngo iri jambo niryo kwizegwa, namba twapfanye nawe tuzobanaho nawe, namba twihangana tuzokwimanywa nawe, namba twaramwihakanye nawe azotwihakana. Ngo naho tutoba turabizigirwa, wewe ahora ari umwizigirwa. Aya n'amajambo umuntu wese ahamagariwe kwiyumvirako, ukwiyumvira ukuntu wapfuye ku muntu wawe wa kera, ukiyumvira ingene wahindutse, ukiyumvira ingene wakiye umuntu mushasha, ingene urongorwa na mpwemu, utarongorwa n'ivyo ubona.
ukavyiyumvirako ukibaza mbega aya majambo avuga ngo namba twapfanye nawe tuzobanaho nawe, ugaca wibaza wewe mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe wapfuye kubiki? Wiyumvire ko hariho ingeso wapfuye ko, nukuvuga yuko sinzi ngene bavuga mu Kirundi, usigaye kuri ivyo bintu wabipfuye ko, usigaye uri insensible muri birya bigeragezo twama ducamwo iminsi yose, bikaza ukibuka yuko ati iyo habaye ibi abandi bagira inyifato imeze uku abo mw'isi, ariko jewe sindi uwo mw'isi, kuko jewe nemera Yesu. Iwacu ni mw'ijuru, iwacu hariho protocole, hariho ibisaba ko umuntu ashikayo, hariho inyifato ategerezwa kugira. Rero ukiyumvira, wiyumvire ingene wafanye na Kristo kugira ngo uzobaneho nawe, wiyumvire ingene ubabarana nawe kugira ngo niyaza kuba umwami nawe uze wimanywe nawe. Ivyo uvyiyumvire. Ariko muri uko kwiyumvira hariho bimwe bimwe nashaka yuko tugarukako. Kimwe muri ivyo nuko abana b'Imana turasabwa gukira ikintu bita ubwibone, turasabwa gukira ikintu bita ishari, turasabwa gukira ikintu bita inzigo. Ayo n'amajambo adakwiye kuranga umukristo na buhoro buhoro. Hari abo mpora numva bariko baravuga usanga birata ivyo bari, mbere bamwe bakavuga bati jewe inzigo yanje ntihera, kandi wavuze ivyo ugasanga na umukristo ngo jewe ishavu ryanje ntirihera, jewe inzigo yanje ntihera, ukumva ariko aravyirata kabisa. Urumva yuko umeze uko uba wamaze kudeviya, uba wamaze guta inzira Yesu Kristo yaduciriye. Kuko inzira Yesu Kristo yaduciriye niyo guca bugufi, niyo ubugwaneza, niyo urukundo, niyo kuvuga amajambo meza yubaka umuntu wese ayumva. Ikindi umwana w'Imana ategerezwa kwirinda canke gupfako nukwishushanya n'ivy'iki gihe, kwirinda kwishushanya n'ivy'isi, kuko twebwe ntiturongorwa n'ivy'isi turimo, turongorwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo constitution yacu, niyo mategeko atugenga hamw'isi kandi no mw'ijuru. Rero dutegerezwa kwirinda ivy'iki gihe, kwirinda kwishushanya ivy'iki gihe, kuraba ibigezweho. Mbega ibigezweho vyose ni vyiza? Mbega ibigezweho ibi ndabigiyemwo, iyi nzira izonshikana mw'ijuru, izonshikana kuri imwe Yesu yancira? Ukavyibaza hanyuma ukiha inyishu wiravye mw'ijambo ry'Imana. Ikindi nuko abana b'Imana bategerezwa kumvira ijambo ry'Imana, kumvira ico ijambo rivuga, no mu gihe bigoye, no mu gihe bigoye. Nivyo uko umuntu ameze, umuntu arababara, umuntu aratinya, ariko naho bimeze uko tubeho tuzi yuko imbere ya vyose ko hari Imana iri hejuru ya vyose, hari Imana iri hejuru y'amasituwasiyo yose. Ivyo bidutera ubwoba, ivyo bitubabaza, tumenye ko hariho Imana. Nico gituma Yesu yari Imana kandi yari umuntu. Hagere ko aja kubabaza ku musaraba ngo aducungure, umutima wiwe warakunze,
uriyarinya ujyana n'ijambo ry'Imana ngo mugabo umubiri uranka, aca arasenga isengesho asaba Imana ngo icyo gikombe ngo bikunze Imana ikimurenganya, kuko yabona ububabare aza gucamwo buri imbere yiwe. Mugabo naho byari bimeze uko ntiyumviye ivy'umubiri, ariko yahisemwo kumvira ico Imana igomba, kuko Imana yagomba yuko ategerezwa guca muri irya nzira, ategerezwa kunywera kuri iryo gikombe kugira ngo acungure wewe nanje ancungure. Yaravyemeye ivy'umubiri arabivamwo, yumvira ijambo ry'Imana. Natwe nuko nico dusabwa no mu bihe bigoye, muri bijya bihe bihambaye, twemere ijambo ry'Imana aba ari ryo riturongora. Nimba ari ukubabara twemere tubabare, uko niko kwikorera umusaraba wawe ukurikiye Yesu Kristo. Ibindi abana b'Imana turasabwa kugira umutima w'urukundo. Urukundo ico nicagezwe gisha. Yesu yarabivuze yuko ikizoranga yuko abiwe abakristo ari abana b'Imana nuko bategezwe kugira umutima w'urukundo. Hahandi hari yanzigo, hamwe hari vya bindi bidahera bibi, umuntu agashiraho umutima w'urukundo. Ikindi naco nuko abana b'Imana abahindutse dutegerezwa kugira umutima wo gutangana umunezero ku Mana no ku bantu. Gutangana umunezero, gutanga utagobewe, kumva yuko ari vyo bibereye, ko nawe wogira ico ukoze mu kubaho kwawe, ugatangira Imana, ugatanga amashimwe, ukabikura mu majambo gusa, ukabishira mu bikorwa kandi unezerewe. Kandi ukumva yuko wewe nawe wogira ico ukoze kugira ngo ugirire neza mugenzi wawe. Ikindi nuko abakristo dusabwa guca bugufi. Nimba hariho ibintu bigora abantu batari bake, ni ikintu cyo kwemera guca bugufi, kumva yuko uwuri utari uwuri kubera wavyigize, ariko ukamenya yuko ari Imana yabiguhaye, ko ari Imana wewe yakudugije canke yaguhezagiye, nk'uko ishobora guhezagira canke ikaduza ubundi, ukavyumva bikagutera guca bugufi mu kubaho kwawe. Ugaca bugufi kugira ngo muri wewe, mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe, izina ry'Imana aba ari ryo rishigwa hejuru. Ikindi kandi gihambaye ni guharira abandi. Yewe wa mukristo we udafise umutima w'imbabazi, utumva yuko ukwiye guharira mugenzawe, uri kurikura mwihiganwa. Wa mukristo ndabisubiyemo, udafise umutima wo kugirira imbabazi mugenzawe, wumva yuko ugendana imihigo muri wewe kubera mugenzawe ivyo yagukoreye, nukuri usubiremwo, wirimbure, wirabe, ivyo ntaho bihuriye na gatoyi no kwikorera umusaraba kugira ngo ukurikire Yesu Kristo. Yesu Kristo yavuye mu ijuru asiga icubahiro ciwe, ubumana bwiwe, aza kukurondera uri mubi, warononye vyinshi,
kubera ivyaha vyawe. Ntiyaravye ivyaha vyawe, ariko aremera kukwitangira, aremera kubabazwa gushika ku rupfu rubi rwo ku musaraba. Mugabo wewe ukemera neza, ukavuga amajambo ngo urya muntu sinzopfa ndamurekuriye. Iyo Mana usenga niyi, ko Imana yacu ari imbabazi, ari urukundo, ivuga imbabazi. Wewe ushobora kuvuga ngo urya muntu sinzomurekurira, ngo mbere sinzosubira kumuvugisha. Uri kurikura mu ihiganwa. Twagiriwe imbabazi ku buntu, twagiriwe imbabazi zihambaye ku buntu atagisabwe. Nawe tanga imbabazi. Mpora ndavyumva ngo nko mu baririmbyi, ugasanga ari abaririmbyi ngaha utavugana na mugenzi wawe, imisi gahera, iyindi gahera, ukwezi n'imyaka, utonda ngaho uhagarara ngaha, ukaza ugatamba neza. Uri gutambira nde? Wase gutamba imbabazi. Aha tuvuga ivy'imbabazi. Aha ni ivy'urukundo n'ivy'imbabazi. Uje rero udafise umutima wo gutanga imbabazi, nta nakamaro ko kwinjira ngaha. Ngo navuze baririmbyi, mugabo biraba twese, twese biraturaba ivyo gutanga imbabazi. Abakristo mugenda na mashari, inzigo, ivyo bintu ndabizi ntivyoroshe. Saba Imana, usaba Imana, Imana igushobotse. Utabikoze uri kurikura mu ihiganwa, kuko ufise inzigo, waranse guharira, ntuba wera na gatoyi. Ubu uri kurihakana Yesu. Ijuru ni iry'abera, ijuru ni iry'abatagendana inzigo, ijuru ni iry'abaharira. Ivyo bindi urondera rero bidafatiye ku rukundo rw'Imana, rufatiye ku mbabazi Imana yatugiriye, sindabizi vyari vyo. Ariko mwene wacu, ndaguhanura kugira ngo wirimbure mu mutima, wirimbure kuri ayo majambo Yesu yavuze ngo ukeneye kumukurikira wese ngo yiyanke, yikorere uwo musaraba wiwe ngo amukurikire. Kandi apana rimwe gusa, ntabwo ari decision y'umunsi umwe, singingo y'umunsi umwe. Ku munsi dutegerezwa kwirimbura, tukaraba ingene duhagaze twiravye mu ijambo ry'Imana, ico ijambo ry'Imana ridusaba. Aha nivyo twise kumvira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ridusaba guharira. Rero ndasaba Imana ngo mu ishengero ryacu yuko abantu bose binjira ngaha, uwo mutima wo kudaharira, umutima w'inzigo, vyova mu ishengero ryacu. Nivyavaho, aho tuzoba twumvise ico Yesu yaduhamagariye, tuzoba twumvise neza yuko ukumukurikira hariho umusaraba dutegerezwa kwikorera, ko dutegerezwa kwiyanka. Ivyo nyene wumva kameremere yawe ishaka, kudaharira, ivyo ni vya kameremere. Inzigo, ishari, ivyo ni vya kameremere. Ivyo nyene nivyo dutegerezwa kwiyambura, kubera yuko inzira ija mu ijuru ifunganye. Ntushobora kwinjirayo ivyo bintu biri kuri wewe, ntibikunda, irafunganye. Tuvyiyambuye rero, aho tuba turiko turumvira Yesu, umwe tumaze imisi twumva tuvuga ko yarangije vyose, tuba turiko turumvira neza ico yatubwiye ko yarangije vyose. Hanyuma tukabona kumukurikira atabifashifashi, atabituboshe, kugira ngo duce mu nzira yaduciriyemo. Amikindi nuguheba indoto zawe. Urashobora kuba ufise indoto zawe, urashobora kuba ufise umugambi wawe, mugabo ugasanga uwo mugambi wawe canke izo ndoto zawe aho zohava zigushikana ni mu yindi nzira, atari inzira izohava igushikana mu ijuru. Muri ico gihe nk'umwana w'Imana, uwo mugambi canke izo ndoto zawe uremera
ukaziheba, naho wabikunda, naho wabona ko umengo zarimwo inyungu nyinshi zo mu buryo bw'umubiri, ukemera kubiheba. Ni hamwe twabona ngo mbega vyokumarira iki vyokumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose hanyuma ugahomba ubugingo bwawe budashira. Nico gituma ivyo tubona ko vyari vyiza, vyotuzanira amafaranga, vyotuzanira izindi nyungu, vyoduha icubahiro bitajanye n'ubugombe bw'Imana, twemera kubiheba, tukemera ubwo buhombi, ariko mu mutima tunezererewe Yesu Kristo uwatubambiwe, uwaducunguye. Nico kimwe n'ibintu vyo gutakaza icubahiro. Abantu benshi turakunda icubahiro, nta rumwe canka, ariko nivyo kwitondera, no kuraba neza ico cubahiro isi ishobora igomba kugutwaramwo, iriko iragushiramwo, urabe neza yuko Imana iriko irahabwa icubahiro nayo. Imbere y'icubahiro cawe banza urabe icubahiro c'Imana. Niwabona bijanye ubone gutera imbere. Sawa, abaririmbyi mugeze neza, nimuhuze harageze. Tugiye kurangiza. Rero ibi vyose twabonye, gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba, ukemera kwiyanka, ukemera kubabara, ivyo bikunda neza mu gihe muri wewe wumva yuko hariho inyungu niniya z'ibihe bidashira, arizo usizeko umutima. Ibiri imbere, ivy'Imana yaduteguriye, ivy'Imana yaguteguriye, ukumva ko ari vyo usizeko umutima. Rero dushitse mu mwanya kumwe twatangwa tuvuga ngo mbega ndikorera umusaraba wanje mu gukurikira Yesu. Wihinyishu rero, wiyumvire, twavuze vyinshi, wiyumvire mu mutima wawe umusaraba wawe ngene wikoreye, wiyumvire ivyo uheba kugira ngo ukurikire Yesu, kugira ngo uheshe Imana icubahiro. Wiyumvire aho vyankiye, wiyumvire aho vyankiye, hanyuma usaba Imana imbabazi n'inkomezi. Umwe wese yiyumvire mu mutima wiwe, yirimbure, yihinyishu, arabe ingene ahagaze mu vyo kwikorera umusaraba wiwe, mu vyo kubabarana na Yesu, kugira ngo uze wimanywe nawe. Wiyumvire, hanyuma urabe aho vyanse, wisabire imbabazi, wisabire inkomezi imbere y'Imana. Tuvuga ibi nariko ndavuga biraba abamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Mugabo wowe ukiri ngaha utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nta n'ikindi wokora, nuko wohaguruka, wokwiyumvira kugira ngo abakozi b'Imana bari ngaha bagusengere. Tukiriko turiyumvira, nagomba gusaba ishengero ryose rihaguruke. Ishengero ryose rihaguruke, hanyuma ukeneye gutera intambwe, ukeneye inkomezi, ashike ngaha abarongozi bamusengere, bamusabire inkomezi. Nawe wisabire, nawe wisengere. Uraza aho bigoranira, ube vy'ukuri, wikorere umusaraba wawe mu gukurikira Yesu. Yesu yarabirangije.
ariko nahawe ho gutera intambwe kugira ngo ivyakunanira ubibwire Imana, ubibwire Yesu, iguhe inkomezi. Imana iguhe inkomezi, umusaraba wawe uwikorere udatinya. Wikorere umusaraba wawe. Umwanya n'uyu, vya bindi vyatunanira hariya mw'isi, kugira ngo abakozi b'Imana bagusengere. Reka dusabe umurongozi wa Kafiteri Paul ashike ngaha asengera ishengero. Umunsi wari uyu kandi n'amasaha yaraya ubwoko bwawe watororokanije kuri uyu munsi ubakuye mu mihinga itandukanye ya hano mu gisagara ca Bujumbura. Turagushimiye ko watuzanye udukuye mu miryango yacu. Turagushimiye ijwi rya mpwemu yera ryatugoberereye kuza kumviriza ico uvuga, kandi kwegera ngo umuntu yumvirize biraruta gutanga ibimazi by'abanyakibi. Mana yacu, turagushimiye ijambo uhejeje gukoresha umusavyi wawe Minone Andre Teofili. Turagushimiye iri jambo ryo kwikorera umusaraba, warawikoreye rimwe wewe mu mvo y'inyungu ya twese abazizera izina ryawe. Yamara ku bwacu hari ico dusaba kwikorera umusaraba ku munsi w'intambara yingene twambaye umubiri bitugorera muri wo ari byinshi. Kumvise amajambo umusavyi wawe umukoresheje kugira nk'uko abatwitangiye wabakoresheje bakavuga ati si jewe nkiriho ariko ni Kristo ariho muri twebwe. Mana y'agakiza kacu, turasengeye iri jambo, turasengeye umuntu wese ari hano. Tugwana intambara zo mu buryo budasanzwe, ku munsi hari intambara turwana. Yamara ivyo byose biturwanya nibiza bigomba korohereza kamere zo muri twe zivunduruka zifatiye ku bituma bitandukanye. Yamara ijambo ryawe rivuze ngo tuze tubimenyeshe ko tari twebwe turiho, ari Kristo uriho muri twebwe, ko twapfanye nawe mu buzima bwa minsi yose tutakihari ngo twinezereze. Mana y'agakiza kacu, muri kamere z'abantu havunduruka ibitandukanye. Yamara turasabye ijuru ngo rifasha abera barwane intambara nziza, barwane banesha, kuko wewe Kristo ni wewe wadutanguye urugamba rwo kurwana no kunesha, kandi abakwizeye nta mpamvu yo kuneshwa, kuko barwanana n'uwanesheje ari wewe Kristo. Turasengeye abapapa, abamama, umuntu wese ku giti ciwe, ibimugwanya urabizi, abatsinzwe Mana ubagirira imbabazi, abariko bagusaba inkomezi uzibambike. Turi mwisi, tugomba kuba umuco w'isi, atari uko twishushanya n'umwijima wo muri yo. Udufashe turabigusabye. Turasengeye n'ababene data, turabona baciye bugufi, baje bishishitira kubw'intege nke zababonetseko. Urabazi, kandi ni mpwemu wawe yera yabagobereye ngo baze gupfukama. Turabasabiye ikigongo, amaraso yawe yababonekeko, bahagurukiye hano babaye ivyaremwe bishasha. Amajwi yabatera ubwoba bave ngaha batsindanishirijwe.
amahoro wayasezeraniye abigishwa. Icaha naco ni kibi gitwara amahoro, kinyaga umuntu umunezero. Turakomoje umunezero w'agakiza kuraba bene data ngo batabagwe, bave ngaha batsindanishirijwe, bagende babaye ivyaremwe bishasha, bagende kurwana intambara nziza. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye. Umwe wese kuvyamugoye, kuvyamunaniye, ahagurukane insinzi ukomoka. Turagushimiye kumvise gusenga kwacu. Hamwe n'ivyo, hari abari muri twebwe bagize ishaka ryo kuba imbere yawe, yamara baje bababaye bakitswe n'amagara. Turavumye ibitari vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari ubukonyeri, hari uburibwe Mana, kandi ivyo mu vyo wapfiriye wavuze ngo birarangiye, n'ivyo birimwo. Turasabye ngo utabara abantu bawe, ubakize abantu batamerewe neza, bamaze igihe biyabira. Reka ikiganza cawe kibakoreko. Hari abo turi kumwe hano, yamara hari nabo tutari kumwe, hari abamaze igihe mu bitaro. Abo bose ubatabara, ubagereko, wiheshe icubahiro uzobukoze. Turagushimiye kumvise ugusenga kwacu, kandi kutugiriye vyiza kuko uri umugizi w'ineza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.